NCDP iri kwiragira igihugu cose rero ivyo nakoze je ndefisa aho ndiko ndageza mugabo barashobora kucibajyana kure cyane kandi kaba na international burya bavuga ko umuridere mwiza ategura uzomusubirira sivyo kuko hari gihe je ntazobishobora kuko naradepanje inguvu nyinshi cyane ubu rero we arashobora guca afatiraho amakabandanye yego tuvugana Daniel yatubwiye yuko amaze imyaka yo bija kugira ku 9 ataraherutse ino uri mu gihugu rero abantu baba bakorera wewe urakizi warahavukiye usaba iki kugira ngo uwo muhungu wawe ejo igihe uwo mutuma wenyene aze yoroherwe ace muzimeze neza mu gihe aje gufasha abene igihugu ku mutumba w'Umusamba bon ico na musaba no abanyagihugu urabona arabamenyereye babonye ko atamuno mu kuvuga ijambo adategwa no kuvuga ngo imfizi y'intama itendera nkase arazi nyene namamvuga nyene mvugisha abantu kandi nawe n'umuntu azi kuvugisha abantu neza cyane urumva nibaza yuko nta ngorane azogira naco gituma namuzanye ngaha kugira ngo akore ivyo amenyera ibikorwa urakoze cyane bakunzi ba Kombizi TV turabaramukije bibanye naho mu baherereye tubahe mwiriwe tubahe gakeye kuko turazi ko mudukurikirana muri mu mice itandukanye igize isi aha neza turi ku mutumba wa Masango aho bita mu Karubabi cyanke abahazi ni ku Mugondo aha rero na hamwe ahavuka witwa Alphonse Nahimana yatanguje ishyirahamwe NCDP turi ku igenekerezo rya 26 ku munsi wa gatandatu ukwezi kw'icumi twarabashikije ibiganiro by'ibikorwa NCDP iri kirakora bitari bike mbere iyo NCDP nyene ikaba iko iratera yaguka cyane ku buryo igeze mu zindi ntara muti none kuri uyu munsi wa gatandatu tuza kuganira hanini ku biki cyo no mwomenya nuko hari imyibutsa abasogokuru bagiye baca ikagira ikidufasha kandi mu kwigisha bigishiriza mu migani avuga ati amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho nyibaze nk'umuntu avuye muri Canada akaza yabaye y'imyaka n'imyaka akaza kubaka ku mutumba iwabo nkuko mubibona rero murabona inyubako nziza izoba ikicaro chama NCDP yose ku rwego rw'igihugu tuyutse ko iyo NCDP ikora ibijyanye uburimyi n'ubworozi aho bashimikira hanini kugwiza igitegwa cy'igitoke ibitoke cyane cyane babikingira mu ntango igihe baba bariko barifuza kubitera nibaza ko ibiganiro nk'ibyo twarabikoze mwarabibonye ati rero uno munsi baje kuraba uwo Alphonse Nahimana arafise abana yabyariye mu mahanga nari nababwiye nti nako amazi arashyuha ntibagira ibumbeho kandi umuntu ubwatsi kandi burashya bukanabisa ubundi sibyo tuba dushaka kuvuga ariko tuvuga ko abantu bagenda baraherekana byaba ibikorwa kuri uyu munsi wa gatandatu mu byamuzindukanye harimo urugendo rwo kwereka umwe mu bana biwe ibikorwa byaranguriwe ku mutumba iwabo kwereka abanywanyi umwana wiwe ashobora kumukorera mu ngata igihe ataba ari hafi ibyo rero ni ibintu byatangaje benshi kandi bifise akamaro kadasanzwe kuko ni ukuvuga ko nimba Alphonse Nahimana ikarakora bine bikorwa ntazokwamaho canke ngo aguma bangutse nkuko ari karabikora rero wewe akagira ati no bye ku mwana ibi byogira akamaro jambo rya kabiri no kugira ngo ndabereke abashitsi twazananye kandi abo bashitsi nabantu bingira akamaro cyane gose mu gihe ntazoba ntahari nibo mushobora kurondera twazananye na Daniel ahoro mwese turakanya cyane uyu ni umuhungu wanje
hanyuma ni nawe akurikirana ibintu zenya ibikorwa byose bya NCTB n'ahadahora aza ngaha niwe abishira muri bya bindi byango ubuhinga ngo tutanabumenye niwe abariko arabikurikirana akaba yazananye n'umufasha wiwe Simani nawe niwe mufasha wiwe araza kugira icyo avuga n'ahatavuga ikirundi avuga igifaransa mugabo akunda Burundi cyane gose bafise abana babiri urumva rero siwe yabonye aje ngaha umunsi yahora ambwira ngo washaka kuzohonyora hasi kwivugire rero uyu munsi aciye yambura ibirata agenda harya hepfo bifasha ni naco gituma natwe twofotera tukiyumvira umuhungu wiwe arazi kuvuga ikirundi twarabashikirije ikiganiro ciwe bazananye n'umukazana nawe nyine ashobora kwibonera abantu bamwe bo kumutumba bamva n'iterambere. Nitwa Daniel Nahimana wo kwa Alphonse Nahimana wo kwa Simoni wo kwa Andre Niragira. Yego cyane. Andre Niragira wo kwa Rusobanya. Yego Rusobanya wo kwa. Rusobanya wo kwa ndetse yivuga. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom est Simani Liroua. Oui, continue. Mon nom c'est Simani Liroua. Simani, pourquoi vous êtes ici? Alors j'accompagne Daniel Nahimana et Monsieur Alphonse Nahimana qui sont ma famille. On est venu ici pour plusieurs choses. On est venu pour voir un petit peu tout ce qui a été fait au niveau de NCDP et on est aussi venu pour faire on est venu pour la santé mentale, pour voir un petit peu travailler autour de la santé mentale ici au Burundi. C'est beau. Comment as-tu vu la situation? La situation, elle ne fait que confirmer un petit peu ce qu'on pensait. Le besoin est là. Le besoin est là aussi bien en santé mentale qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de vraiment... les gens ont besoin d'un coup de main, les gens ont besoin qu'on les aide. Donc au niveau de la santé mentale, ils ont besoin d'autonomie alimentaire. Donc ça répond vraiment à ce que nous, on est venu apporter dans notre projet. Donc c'est ce qu'on a constaté. Il y a quelque chose, je dirais, d'exceptionnel. Monsieur Nahimana Alphonse, le fondateur de NSDP, je dois présenter Monsieur Daniel au membre de la NSDP comme quelqu'un qui peut le remplacer. Comme le mari de Monsieur Daniel, comment avez-vous senti cette année? Je suis sûre que ce qu'il dit est vrai et c'est pas un projet qui peut porter tout seul. Je veux dire, un projet social ne peut que impliquer tout le monde et pourquoi pas son fils qui est le mieux placé pour le soutenir dans ce projet. Et moi, je ne fais qu'appuyer sur ce sens-là parce que c'est un projet noble. Donc oui, tout à fait, c'est une bonne décision, il a bien pensé. Est-ce que vous êtes prête à lui faciliter de venir continuer dans le chemin de son père? Bien sûr, c'est mon mari, donc je dois le suivre partout où il va. iyi nzu twariko turababwira ni inzu izoba irimwo microfinance ikongera ikabamwo ibiro. Hari abayubatse, hari abahakorera, hari abafashwa na NSDP mu bijyanye no gushinga amakoperative. Ibyo byose ni iterambere ariko arazana ku mutumba aho yavukiye. Rero ibintu nk'ibyo iyo biba biriko birakogwa hari ababiraba bakabona umuntu umenga akoze ibyo yategerezwa. Tumubaza yatubwiye ati iyo nshaka jewe no kwigumira hariya, ariko kubwo umutima wo gukunda igihugu mpisemwo yuko ibikorwa by'iterambere nshobora kuza nanje nkabikorera ngaha mvuka, mbere n'umwana nkamwereka ko naho ntuba ndi hafi azobandanya yitwararika abo twakuranye batoyi bacu.
twibutse kandi ko ngaho kuri icyo kibanza nyine ariko harategurwa kuzokubakwa biblioteke nziza cyane abana bazohora basomeramo ibitabo mbere no kurindira yuko iyo biblioteke yubakwa haza hamaze kubakwa ikigo kizohora inzu nziza izohora yerekana amakuru atandukanye yo kwiteza imbere cyane imyidagaduro ugwaruka rwo ku mutumba wa Masango bafise akanya bakaza bakahateranira aho bita ku Mugondo ku Mubuga. Murakoze rero mwandaye mudukurikirana mwumve mbega kubera iki Alphonse yiyumviye kuzana abana biyo agafata umuhungu n'umukazana bose akabakura Toronto agaca Addis Abeba agaca hehe mpaka gashiki Bujumbura no mu Masanga kahabashikana. Nawe nyene nabo bana baraheza bavuge ukuntu babyumva n'ukuntu bazokoroherezanya kugira ngo uwo mugambi wa NSDP twumvise twavuze ko inshuro nyinshi muzeze na uzoshobore kubandanya. Murakoze cyane twizere yuko iki kiganiro mwandanya mugikurikirana kuva ku ntango. Monsieur Alphonse twari tumaze kugiranira ibiganiro bitari bike ariko no musi turabona ibidasanzwe hano ku mutumba wa Masango wahora wizana na rimwe cyangwa ukazana n'abandi ariko turabona abantu bugwaruka muri kumwe uno musi ni bande. Murakoze cyane nivyo nahora nizana kubera ko igihe nicari bwagire mugabo ubu duhagararanye na Daniel Nahimana hama na Simaniriwa nibo bagize biro ya NSDP hariya Toronto nubwo mutahora mubabona baza ariko nibo bakora behind the scene cyangwa inyuma y'uruzitiro. Hanyuma rero umugabo nibo musikaba karyo keza kugira ngo ndamwereke abanywanyi kugira ngo nibagira icyo bashaka kumubaza jewe ntahari bazomubaza. Rero urumva ko nazanye umuntu wo kuza arankorera mu ngata. Yego ni ikintu kidasanzwe je nibaza yuko wahaye inguvu NSDP zidasanzwe no kwereka Nahimana Daniel wa Nahimana Alphonse aho uri kurarangurira imirimo wacimbiye gute icyo kintu neza neza. Biroroshe ko Daniel n'umuntu yakurikiranye vision yanjye ubwa mbere hoho aba batarabana njya gupresenta iyi projet kuri université baraje narabahamagaye urumva ko nandi ndabyimvira kuva kera NSDP itaravuga nabwiye ntigira nze gupresenta projet muze kuza ntibari bwabane barabafiance baraje kurabo urumva ko barayizi kuva yego itaratangura nuvuga ko arayizi do A à Z. Yego rero byari biteye intuzenya ingorane kugira ngo ndamubwire baze kungurira mu ngata. Yego kugira ngo bijyanirane ni nyubako twabonye izoba irimwo microfinance abanywanyi bazogira mbere ikongera ikaba nibiro bya NSDP novuga ku rwego rw'igihugu kubera ko mumaze kuyigeza kure wewe kugira bijyanirane n'aba bana bawe baze babirabe ubibona gute nka NSDP muri kazoza? Niba okay nkuko nabivuze hirya hejuru NSDP ikwiye kwiragira igihugu cyose. Rero ivyo nakoze je ndafise aho ndiko ndageza mugabo barashobora kucibajyana kure cyane kandi kaba na international. Burya bavuga ko umuridere mwiza ategura uzomusubira. Sivyo kuko hari gihe je ntazobishobora kuko naradepanje inguvu nyinshi cyane ubu rero we arashobora guca afatiraho amakabanda. Yego tuvugana na Daniel yatubwiye yuko amaze imyaka yo bijya kugira ku 9 ataraherutse ino uri mu gihugu rero abantu baba bakorera wewe urakizi warahavukiye usaba iki kugira ngo umuhungu wawe ejo igihe uwo mutuma wenyene aze yoroherwe ace mu nzira imeze neza mu gihe aje gufasha abene igihugu ku mutumba wa Busanza? Icyo nawo musaba nuko abanyagihugu urabona arabamenyereye babonye ko no mu kuvuga ijambo agategwa
no kuvuga ngo imfizi y'intama itendera nkase arazi ingene ndamvuga ingene mvugisha abantu kandi nawe n'umuntu azi kuvugisha abantu neza cyane urumva nibaza yuko nta ngorane azogira nicyo gituma namuzanye ngaha kugira ngo akore ibyo amenyere urakoze cyane Alphonse yiyumviriye kuzana umwana wiwe nawe uri kudukurikirana uri mu mahanga urafise umwana azogaruka mu Burundi ryari azohakorera iki uri kutegekanya nawe gukora iki turiho turi mu Burundi two kwakira ibi twobyakira gute aha ibyigwa birimo ni byinshi cyane igishi kirundi abana mwabyaye mu mahanga mbe nka wa wundi be nka kidumu kibido kibuganizo nimwibagiriye kugira subscribe kuri channel yacu ya Kumbizi TV ibaha amakuru ajyanye no kwishingira akazi mwongere mu bisangize n'abandi kuko tuzobandanye tubashikiriza amakuru kugihe ajyanye no kwishingira akazi aha twebwe channel yacu ivuga bijyanye no kwishingira akazi ndibaza ko birimo kuko hari ubuzi bwinshi bwabonetse kubera uyu mu diaspora yaje guteza imbere iwabo hari ubuzi bwinshi kandi buzoboneka kubera ko biko birakorerwa ngaha yongeyemo n'amaraso mashyashya y'ugwaruka yifuza ko mbere ibyo atashyize ko bazoshika ko abandi twagiye murakoze cyane jewe ibikorwa bya NCDP ndabikurikiranira hagufi cyane bamwe muhoramo ubona y'akanya kabonetse nashitse ngaha mu bikorwa muba muriko murakora nagira ngo rero munkundire dushime cyane iciyumviro ubwa mbere kuko byose nk'uko Dani yabivuze bihera mu byiyumviro iciyumviro Imana yateretse mu mutima no mu bwenge bwa Alphonse Nahimana iciyumviro cyo guteza imbere aha avuka iciyumviro cyo guteza imbere n'ababanyi mwese kuko bimaze kuva mu ciyumviro murabona byaragiye mu ngiro biraja mu bikorwa birarengera hahandi ku mutumba ahavuka aheje kubashikiriza uyu munsi bikaba bigeze mu ntara 12 zigize iki gihugu cacu rero amashi yanje yonyene ntaco ntiyobakwiye nagira ngo munkundire uwo mutima yatweretse tumukomera amashi tumukengurukire Monsieur Alphonse warakoze rwose Imana ibahaguretse maze gukomeze ibi bikorwa watanguje ubibandanye ejo tuzobe tugeze ku ntambwe irengeye ngaha nini cyane nuko namwe mwese mwitabiriye akamo mukumva yuko bibereye yuko co ciyumviro coja mu ngiro namwe mushizemo amaboko yanyu namwe munkundire namwe muntiza amashi mwikomera amashi tubakomera amashi muragahora mukora ibije imbere mukora ibirama ku neza yanyu ku neza ya twese ngize ntitugira amahoro yabibutse gato yavuze ngo imfizi y'intama itindira nka se twitege ko umuhungu yatweretse mwabonye muri kino kiganiro azokora byinshi gusumba ibi turiko turabona
mwumvise n'ababanyi inshuti n'abagenzi ko bashima mbere Imana yakoreye muri Alphonse Niragira kugira ngo Nahimana kugira ngo ashobore gutanguza umugambi wa NSDP. Tubifurize rero yuko uwo mugambi uzotera imbere, yaweretse abana namwe areka ukora no mu zindi ntara, izindi ntara zize zibyarire amakomine abyarire imitumba, tugume duhererekanya gutyo dusubire kubona ibitoke bigwira ku bwa NSDP canke ku bw'abandi, tuza turahanahana ubumenyi ku bamwe mwese muri ko muradukurikirana, kuko tubahereza aya makuru ajyanye n'ibyo gukora akazi kugira ngo namwe mugire icyo mukoze aho muherereye. Tubashimira ukuntu mudasiba kudushigikira kuri imbonesha kure yacu, musanga ibiganiro byacu abandi muba mudushigikiye, mugize sabone muba mudushigikiye, mugize amakomantere y'ukuntu twokora muba mudushigikiye. Tube turihojeje n'abasanzwe baduha uburyo butandukanye bwabo bw'amafaranga canke bw'ibikoresho kugira ngo dushobore gushikana izi nkuru aho ziko zirabashikira mwibereye. Murakoze, mugira aho muba mwubahwe, Imana izobarinde. Hama abari mu mahanga mwibuke iwanyu, Burundi n'impezo ya twese. Murakoze, yari Kumbizi TV.